mbega imiliyoni 9 tuzirose ryari turiko turakora ibipatara wanasifiwe. Hama rero mumaze gukora ibi bipatara, Imana ati rero kubera ko mwerekanye ko muri ku gikorwa, reka nanjye ndabereke yuko ndi Imana mutari mwenyene mufise Imana mukorera. Ndi kumwe na Kasiye aho mu ivuriro, nabonye message ivuga ngo vuga igikoresho kimwe mukeneye mu rusengero mwifuza cyane mugabo mudafise amahera yo kukigura. Erega byaciye bincana ndabaza Kasiye nawe tiriye mutengaho ntacyo mvuga, ati genda uvugane na mwarimu. Burya naciye ngenda kureba mwarimu, mwarimu ndamusanga ahari ari mu dukorwa twiwe, ndamubwira ati jewe bambwiye message ivuga iga nawe byana mucaza mugabo nkaba navuze muri make, akimbaza ati turakeneye ingoma, turakeneye mikrofone z'ingoma, turakeneye na piano, turakeneye na ampli. Acha subiza ati kona kubivuge kimwe Yesu nashi ukamuvuze byinshi, ndamubwira ati navuze byinshi kuko ni nk'imodokari nigende nafise amapine, nigende nafise amavuta. Ati none ibyo byose uvuze bigura angahe? Ega naciye kubasuka sinarizi ingoma bigura angahe, cyangwa ibyo byose navuze sinarizi ingene bigura. Kanagenda rero kwa mwarimu, mugana mwarimu usanga nuko nyene turahigisha umuntu twubatse kujumbura turabura, tanatomboza kumenga muri Burundi ko kwatatiriza ibinimero by'umurikoheye se wawe. Ati mpaye ngo hariko haragera saa 4 z'ijoro, ati Mungu mfasha ingoma zigura ngahe? Ati kweli ntabyo nzi. Ati ampli igura ngahe? Ntabyo nzi. Mbagiza birihuta. Ati ndindira iminota 10. Atarambira ati ingoma bambwiye imiliyoni 2.5. Ampli bambariye imiliyoni 2. Ati piano piano manayiretse mikrofone, ati mikrofone zigura 1,900. Ndamwandikira wa muntu, muganga aramwandikira, yabanje kumbaza ati ko mwe murondera ivyo bikoresho mufise amahera angahe? Ati turafise nk'umuliyoni. Ko mufise umuliyoni kubera iki mutarondeye ivyo bintu muzi amahera murondera? Ati twase tujya kubaza mu iduka atari kingoro dufise, twayimviriye nitwapinze miliyoni 2 tuzoce tugenda kubaza ivyo bintu bigura gute. Acavuga ati reka rero ndabahuwe miliyoni 1 mugira miliyoni 2 mwongeretse wa miliyoni mufise muce muja kubaza. Cyana ko mamashi atoya sinabahaye miliyoni 1 ndashize kuwa 2 mugira miliyoni zingahe? Tubajije ibikoresho bigwa mu miliyoni 5,400. Urumva twamaze kwizera ko dufise amahera ngaha miliyoni zingahe? Hanyuma turabandanya turavugana, arambwira mbega ko ibindi wabivuze ya piano ko ntayumvisemwo. Ati piano bambwiye miliyoni 2.5. Zibaye miliyoni zingahe? 7,900. Ati rero reka mvugana n'abana ndabasabe ikintu. Nuko rero hari miliyoni 2 nazo tukikabona miliyoni 1. Ati reka mvugana n'abana numve. Amujya cyandikira ati bana mutora ati abana babahaye miliyoni tubazibaye zingahe?
zitanu. Urumva we yatanze imiliyoni zibiri, natwe dufite umuliyoni. Abana bashyizeko imiliyoni zingahe? Zitatu. Zibaye miliyoni zitandatu. Mama Hareti dutambe, twaciye tugenda mu nzu aho twari hanze, turabanza turagacinya. Urumva ko twari tubaye nk'abasazi. Turabanza turagacinya, turashima, birakomera. Umuhungu yitwa Enoki, uriya mubona yanyavuza piyano zibiri. Welcome. Ati nanjye sinogenda ntashimye n'umwe telefone nanjye shimwe. Ati jewe ngoma ndi muyinga ndazivuza nubwo ntarazimenya. Ati ndashimye cyane kuko twemerewe ingoma. Mugabo urumva ko tukiri impinga kiri nde. Mukanya nagize guhuti numva ati muburangahe cyambaza Kasiye acambira ati ingoma turashaka kuzironka ku miliyoni 2,200. Cyambwira ati mwarimu avuze ko mu kigega dufite umuliyoni n'500,000. None ubu rero mu mahera tukibura mu yo twahabiye tubura umuliyoni